dutangura tubona imodoka zibiri zihuye, ubwo umwe yarakirije amatara uwundi kugira ngo asubire inyuma kugira ngo nawe arengane. Umukobwa yaravuye yamubwiye ati subira inyuma gato mbanze ndengane kuko sinshobora gusubira inyuma. Maze umusore nawe kandi amubwiye ati nanjye ntibikunda ko nsubira inyuma, ahubwo igira inyuma manje mbanze ndengane. Umukobwa aguma amubwiye ati je imodoka ari yanje ntishobora gusubira inyuma, ndakwinginze subira inyuma. Maze umusore nawe kandi akamubwira ati nanjye ntishobora gusubira inyuma kuko ntabyo nzi. Ubwo bose nta numwe yari karahuza n'uwundi. Umusore yavuga yuko atazi gukubita reverse, kandi n'umukobwa akavuga yuko nawe kandi atazi gukubita reverse. Ubwo bose nta numwe yari karahuza n'uwundi. Kumva yuko umwe yoba yazanye imodoka ari mwibarabara adashoboye gukubita reverse n'undi kandi kagenda nkuko, byari ibintu bisa nk'ibitumvikana neza. Ubwo bose bamaze kubona yuko bidakunze ko bumvikana, umwe yavuye mu modoka ari n'uwundi aravayo, atangura kumwinginga. Uno mukobwa yari yitwa Betty, amubwira ati basi we nyimbo ushoboye gusubiza imodoka ari yawe inyuma canke ushobora gusubiza inyuma imodoka ari yanje, akira basi imfunguzo nkurireho usubije inyuma. Umusore kandi nawe aramubwira ati nanje ntabyo nzi, sinumva kuntu woba wazanye imodoka ari nk'iyi yose izimvye hanyuma udashobora kuyisubiza inyuma. Umusore yavuga ati byogenda gute kuba utazi gusubiza inyuma, tibasi fasha nawe akira ushobora gusubiriza inyuma nanje shobore kurengana no kwinda kwinginze umve ko tagwanko rurimo. Umusore nawe ati nanje ntabyo nzi, kandi niba nawe ubishoboye akira nzina mfunguzo zino modoka yanje hanyuma usubize inyuma. Byari bigeze aho atanumwe ashobora kumvikana n'uwundi. Ubwo bose batangura gupowesha. Umukobwa yuriye ku modoka yiwe maze ahonyora kuri imwe ya wa musore. Umusore amaze kubibona mubwiye ati ubu rero ubuhonyeye ku modoka yanje, reka nanjye ndakwishyure. Nawe agenda ahonyora ku modoka yiwe. Ubwo bose bagiye ku modoka ari hejuru. Ubwo batangura kumera nk'abatumvikana. Uti uriko uramponyorera imodoka, reka nanjye ndayiguhonyorere. Ntabwo bashobora guhuza na gato kubera ko umwe yavuga yuko adashoboye gusubira inyuma kandi n'uwundi adashoboye gusubira inyuma. Umukobwa yakorokeye kuri telefone, sinzi niba hari uwo yari agomba guhamagara. Ubwo mu guhamagara telefone yavuze ati alo, ati papa nukuri ndakwinginze uno munsi nari nakwemereye ko ndibuze kukuraba, ariko ndabona ntibiza gukunda ko ashobora kuza. Hama hari akabazo nari nagize ariko ni gatoye. Maze se aramubaza ati wagize akabazo nyabaki kutambwiye hakiri kare? Aramubwira ati nakabazo nari nagize gatoye ariko bisa nk'ibiriko birahera, rero ndabona nta kanya mfise. Ubwo umusore kandi nawe akorokera kuri telefone kugira ngo agire uwahamagaye, ariko ataramuhamagara umukobwa yongera kuvuga ati hama ndashaka za miliyoni 3 uzindungikire, mfise akabazo kayo nashaka kwikemurira, uzindungikire nyine uwo bukoze. Umusore nawe akorokera kuri telefone. Umusore amaze gukorokera kuri telefone yavuze ati alo, hama ndabona uno munsi bingoye, hari utuntu nagiyemwo ndabona yuko bishobora guteba, rero ndashaka mwungare izo duka 3, izo magaze 3, hama ibindi turaza kubivugana inyuma y'akazi. Umusore yarabikoze kugira ngo yereke umukobwa yuko nawe atoroshe. Maze umukobwa nawe yongera gukorokera kuri telefone ahonyora no kuri ya modoka ya wa musore. Betty yakorokeye kuri telefone maze hari uwo yarari kara telefone amubwira ati bro, je rero uno munsi ndabona ntibikunda ko tuza kubonana, hari ahantu nari nagiye guposha kidogo niko ndafata akantu kamwe, mugabo rero namaze gushika mu nzira duhuriraho n'uwundi musore aza. Abasore batamenyereye imodoka, urazi je iyi wanje isanzwe ufise n'akabazo, urabizi ko gusubira inyuma nanje ntabishoboye, kandi urabizi neza ko niriko ndayiga ntabwo ndayimenya neza. Rero no musore twahuye yase gusubira inyuma, yase gukuraho imodoka ari yiwe ngo asubire inyuma. Gusa nagukumbuye cyane, ndagukumbuye gose, ndifuza yuko twobonana vuba ariko ndabona ibigikunze, ariko uko biri kose urabizi ko ndagukunda. Ubwo yongeye gusubira guhonyora kuri ya modoka ari mukurira. Umusore nawe kubera ishavu yongera guhonyora ku modoka ari yiwe ariko aca ariryamira. Umusore nawe amaze kubona ko umukobwa ati kundi munsi rero tugaruka. Umusore bamaze kuba bari kumwe na wa mukobwa batangura kuganira nk'ibisanzwe, aho baracyari hahandi nyene.
akaba ari umunsi ukurikira aho baraye ngaho ijoro ryose. Ubwo umusore batangura kuganira na wa mukobwa amubwira ati Jesse numva ko wowe utazi imodoka, amubwira amajambo nyene umukobwa yumva ko ategerezwa kubwira amajambo mabi umuhungu, ariko birangira nyene abona yuko ataho byo mushitsa. Umusore amubwira ati ubu rero uri kurafata nabi, maze umukobwa aramubwira ati oya reka basi tube turamukanya tuganire nk'ibisanzwe, urabona ko twese tuhagize ikibazo byanka yuko dusubiriza imodoka zacu inyuma. Vyarangiye bashatse kumenyana. Uno mukobwa yari asanzwe yitwa Betty, uno musore nawe akaba yari yitwa Lex. Inyuma yo kumenyana rero niho bari bamaze kubona yuko atakabi kiwe. Umusore yavuze ati sawa reka ko twamaze kumenyana nta kundi. Lex yaciye akorokera mu modoka yiwe maze abarasubije inyuma abisa umukobwa, ariko umukobwa we byari by'ukuri ntabwo yari azi gusubiza imodoka yiwe inyuma. Ariko rero byarabandanije no kundi munsi. Aha rero umusore akaba yaciye atora indobo y'amazi maze akubita ku kiyo. Yarasa nk'uri karayoza, maze Betty biramutangaza ukuntu umusore agiye koza imodoka atana wamutumye. Maze amaze kumubona aramubwira ati we bigenze gute kugira ngo usukane amazi kuri ino modoka ari yanje? Umusore ati nabonye icafuye niyumvira yuko ntegerezwa kuyigira neza, kubera ko ngaha kuri no supermarket abantu baza bose tugitegerezwa kubakorera isuku bivanye n'ukuntu baba bibona bakaducorera. Umukobwa atangura kumukangamira amubwira ati urashobora kubona umuntu wese yiciriye ngaho none wabanje no kumubaza icyo akeneye ugaca ufata amazi ugakubita ku modoka ari yiwe, ntubona ngaho ko ugomba gushwanira abantu. Umukobwa rero yaciye agenda mu modoka ari kugira ngo akureyo agasakoshi maze amuhereze uwo musore kugira ngo ntasuye kumugora. Yamubwiye ati akera tora amahera nyimba abandi mubakorera ku mahera je ntacyo bitwaye. Umusore aramubwira ati okay sawa murakoze cyane rero sinzongera gusubira murashobora kwigira. Umusore yasa nk'uwicishije bugufi maze atorayo amafaranga ndazandobo ziwe aragenda, ariko umukobwa yakorokeje intuze agasakoshi kiwe hasi. Umusore agiye kumubwira ariko umukobwa amubwira nabi. Biboneka neza yuko no mukobwa yarabigize abibona, Betty yabigize abibona kugira ngo arabe ko n'umusore yigenza, ariko bivanye n'uko n'umusore yari kabwirwa nabi na Betty yaragatoye maze areka kuvuga. Agiye kukamushyira aragonana avuga ati mbese nk'ubuno kamushyira biragenda gute? Umusore yaciye agatora maze atera yigirirwa inyuma kugira ngo ashobore kugenda agatwaye. Yaragonanwa akiyumva ati mbese no kamushyira bikagenda nabi ubwo sinomaramara mu bantu. Kandi uwo mukobwa nawe yari yigiriye hehe muri alimentation. Umukobwa biraboneka neza ko yabigize abibona, yarasubiye inyuma aravuga ati ndagufashisha. Ubwo tubona mu kandi kanya rero Betty ariko agenda n'amaguru. Ubwo yari yamaze kubona ko wa musore yatoye agasakoshi maze atangura kumukurikira. Aravuga ati uriko urasoma mu mahera utazi ibeye. Yatanguye kumwinyegeza maze kugira ngo aze kumufata neza. Umusore rero amaze kuvayo Betty aramukurikira. Lex yaragiye muri alimentation arisumira maze araheza, ubwo aritahira bukebuke. Ariko ntabwo yarazi neza yuko Betty yamukurikiranye, ariko Betty mu by'ukuri yari yamukurikiranye kugira ngo arabe neza ahaba niba ari ikindi kintu ashobora kumukorera akimukorera. Umusore yakumye ibirato maze arinjira indani. Aha tubona ko Betty yari yamukurikiranye neza fresh. Uko biri kose nimba hatari ikindi ashobora kuba yaragomba kugira ngo amugirire nabi. Umusore amaze kugaruka batangura guharira ati ubuheruka rero nakoroye agasakoshi, rero ndashaka umpereze ako gasakoshi kanje. Maze igihe yari karabimubwira amubwerekeza neza na neza aho bahuriye n'ukuntu yagiye agatwara ako gasakoshi kiwe. Aha hari ku munsi ukurikirana yamubwiye ati wowe warigize umuntu w'umubire wahatari, rero uca uragenda agasakoshi k'umuntu utazi uratora ntuzi n'ibirimo n'amafaranga. Umusore yatanguye kumera nk'uharira araharira, ariko byari by'ukuri yari yagatwaye. Umusore ngigira nk'uko atigeze atwara n'ikintu na kimwe, ariko Betty nawe aguma ashimika ati mberetse agasakoshi kanje hajya, kubera ko tweboneye mu makamera ya alimentation murabibonye yuko wantwaye agasakoshi. Umusore amaze kubyumva yuko bamuravye yaciye yigira nk'uko yari yabyibagiye. Yakoze mu mufuko maze akuramo ka gasakoshi agira ko agahereza Betty.
Direx yarumuseriye cyane. Ubwo Betty amaze kugatora yaravye mu ngondo yiwe araba yuko hari ibyo yoba yarakuyeyo amafaranga, ariko icyagiye kumutangaza nuko yasanze kira kitu ikintu cyose cyari kiri ngaho muri ako gasakoshi byose byari bikwiye. Yigirishije nk'uko umenga nta kintu na kimwe cyahabaye. Icyatangaje Betty rero yariyumvira ukuntu byaba byaragenze, umusore agatora agasakoshi kiwe ntatware n'ikintu na kimwe. Yamukurikira yavuga ati uko biri kose nzokugundura maze ndakugirire nabi. Umusore yatanguye kumubwira ati je rero igihe waterera agasakoshi kawe hasi maze kubibona nagerageje kuba no guhamagara ariko mbona unyishyuye nabi. Maze kurabona ndavuga ati uko biri kose n'umukobwa ashobora kuba anteze agatego kubera ko warashyitse imbere uramwenyura. Ibyo byose kugira ngo ndabimenye hari usanzwe akorera ngaha hajya kuri alimentation, maze yaranterefonye arambwira ati situation yose yagenze uku uwe hari isakoshi y'umuntu watoye kandi ishobora kuba yarimwe amafaranga yari mukiriye wacu yaraje gusuma, rero biba byiza uyigarukanye. Ibyo byose namenye yuko ushobora kuba wabigize ubibona. Ikintu nakubwira rero no ngaha umbonye ntabwo ari humba ahaje narinje ku wundi muntu, ibintu byose narinzi yuko uri kurabikura kugira ngo unkurikirane. Relax yabwiye Betty ati rero je ndagiye umva nta bindi nshaka ko tuganira. Maze yagiye kugenda Betty aramubwira ati basi tube abagenzi ntiwoshobora kumpa inimero yawe basi canke nkatwari yawe. Namubwira ati inimero yiki ko atakintu nje nshaka ko tuganira. Ubwo bari batanguye kumera nk'ababa abagenzi. Ubwo Betty yari karamusaba ko yomuha inimero bazohore baganira, ariko umusore amubwira ati ntabwo je nshaka ko azoba ikiganiro ca jewe na wewe. Byarangiye umusore adatanze inimero yiwe. Direx yarase gutanga inimero yiwe, umukobwa amubwira ati Kazima namaze kubona ahuba nzogerageza kuza ndahaca maze ndabizi neza yuko nzoshobora kumubona. Cyangwa uri kurigirisha? Umusore amubwira ati ntabwo ndiko ndigirisha ahubwo ndigiriye. Betty yagerageje kumwinginga ariko birangira byase. Kundi munsi rero tubona abantu bari bameze nk'ababiri ababwira ati nuwo nyene mufate, maze baramwataka. Ubwo Direx baramufashe bamukubita hasi batangura kumukubita, ariko kuri iyi ncuro naho tubona yuko Direx yari yamaze kwatakwa muhira. Umujama akaboneka yuko yariwe mwene inzu, akaba yari kaza amubwira yuko hategetswe kumuhereza inzu yiwe kubera ko byamunaniye yuko ashobora kuba yamuriha amahera y'inzu. Yamubwiye ati naguhaye indwi zibiri gusa zaramaze guhera, none ushaka ngo ndakongere amezi abiri ntivyokunda. Ndabizi neza yuko utegezwa kumvira mu nzu byanka byakunda. Ariko ku yindi ncuro naho tubona Betty yamaze kumenya amakuru neza yuko umusore agiye kwirukanwa mu nzu. Amubwiye ati narinde kuzanira no mafaranga rero kugira ngo ushobore kuba wakimutse ukava hano hantu siheze yuko washobora kuhaguma. Ariko umusore yabanje kwigirisha nkuko umenga ayo mafaranga ntayakeneye, ariko Betty abanje kuyamuhereza aravuga ati byanga byakunda nta muntu n'umwe yanka amafaranga. Umusore yarayatoye maze yibwira yuko agiye gupanga inzu nshasha. Ubwo Betty nawe yarishimye kuba amafaranga yatumye, aramubwira ati sawa rero tuzohure ku wundi munsi umwire yuko wamaze gupanga inzu nshasha. Umusore nawe aramubwira ati byanga byakunda nzoyipanga. Betty yamuhereje na telefone kubera ko umusore ata telefone yari asanzwe afise. Uno musore rero yagiye ahantu abona ahantu bashobora kubetinga aracayo n'aya mafaranga yafise, ariko barangira yose bayamaze. Kwindi ncuro rero kandi tubona Betty amaze kumva yuko umusore atimutse, amubwiye ibyamubaye ko byose yuko amafaranga bayamwibye, ariko ntabwo byari by'ukuri. Uno musore yari yajanye kuya betinga, amubwiye yuko banamukubise ariko ntabwo byari iby'ukuri. Ubwo Betty yamuhaye imitwe yuko bashobora kwimuka maze barajyana ngo Betty amwereka aho kuba. Ariko bamaze gushika kwa Betty yamubwiye ati aha rero ni kwa muzehe niho nsanzwe mba, rero ndashaka yuko woja kubana n'umukozi. Ariko birangira uno musore atemeye yuko abana n'umuzamu ngaho. Yashaka yuko ashobora kuja kuba muri etazi ji abone yuko hamerewe neza, kubera ko Betty yamubwira ati ngaho ari kwa papa wanje byari kuba byiza untwaye ahantu heza ukanjana muri etaje apana kuza kubana n'umuzamu ubona yuko wambwiye yuko ari kwa papa wawe. Ariko
n'umusore bivanye n'ubuzima yarabayemo yashaka kwiyemera ngo ntiyoba ahantu hakiriritse, ariko byarangiye nyene bidakunze yuko ashobora kubuja kuba muri etage kubera ko no mukobwa Betty yari yagerageje kumuronderera indaro, ariko birangira Betty amubwiye ati vyanka byakunda rero reka nje kukuronderera ahandi hantu ushobora kuba wabaye ko ndumva ko hano utahashimye. Bageze ku muryango Betty amubwira yuko hari ikintu yibagiye, ariko mu vy'ukuri nta kintu yari yibagiye, aja arasubira indani aca agira ko ashiramwo n'ikare amubwira yuko yamaze kugara. Umusore nawe amubaza ati kubera ko wugaye none we nakugaranye kubera ko ushaka kuba ahantu heza aho utahashaka, ndagerageje ko gufasha ariko uranka. Umusore amubwira ati ye nagutaniye, ariko ku yindi ncuro naho tubona Subaro ariko yirukana uno mukobwa. Mbese uno mukobwa baba basaniki? Ubwo yamubwiye ati rero ubu ntushobora kwemererwa kuba ngaha, ariko bakiko baraganira wa musore nawe Lex yamusanze ngaha ariko arirukanwa. Amubwira ati umeze gute? Ubwo Betty yamubwiye yuko bamwirukanye, maze Lex amusa yuko boja kubana hahandi hamwe yari asanzwe aba, maze Lex bibandanya uko aremera ko bashobora kubana n'uno mukobwa Betty. Yaramujanye amushikana ndani batangura gufungura utuntu tubayabaye baryoherwa bakishima, rwari urukundo. Ariko tubona ku yindi ncuro kandi aho umugenzi wa Lex yari amaze kuza aho Lex asanzwe aba, amubwiye ati we rero urabona urya mukobwa n'uwo mubakire nabo ugende kuntu uwo mujomba kano umutere nk'inda abe wabo bazoca gufasha uce ubaho mu buzima bwiza. Ariko umusore avuga ati kabisa umutwe umpaye niwo, maze kumutera inda ntibokwemera yuko umwana wabo abaho nabi. No mujene akaba ari byo yari karamubwiye yuko ategezwa kuba yamutera inda. Ariko ku yindi ncuro naho kandi tubona Betty na Lex basanzwe baryamye hari mu masaha y'ijoro, aho umusore yatangwe kwiyumvira ati mbesa nkora kantu ndabigenze gute. Umukobwa akamufata, ariko umusore nawe akagira ubwoba, yumva umenga ikintu ashobora gukora nukugikora nyene najya umuzigo kabisa. Ariko byarangiye umusore atashaka gukora amahano, yagerageza kuba yakora icyo ashoboye rwose, ariko kubera ubwoba ikintu utamenyereye birangira bitanakunze. Aha rero tubona ari mu masaha yo mu gatondo aho bariko baritegura ngo bashore kurondera utwo bakora. Ubwo umusore yaragiye koza amasahani, umukobwa nawe Betty agenda kudaha amazi, ariko umukobwa Betty amburiye yuko boja kurondera ibyo gufungura bakaraba kuno bobisuma, maze umusore aramubwira ati sawa nta kibazo. Ariko rero ku yindi ncuro kandi tubona bagiye gusuma, ariko bahurirana na Subaro. Amubwira ati usi wa musore umwe yakwirukana, maze Betty aramubwira ati yego nuwo kandi ni musazanje. Ubwo nawe Subaro yari ko aza asaba ikigongo, amubwira ati ntakushobora kunyirukana nkakujya nkuko umenga ntabwo tuvukana, waranyirukanye reka rero ngende, ubu naraje ndaronka ahantu nibera, ubu rero uri kuraza ngo umpamagara, warampamagaye ntabwo nubwo ushobora kukwitaba. Ubwo umusore Subaro yamubwiye ati amusore ngiye imodoka nakuguriye, maze umusore Lex aramubwiye ati iyo modoka hari ni ikivuzi kikuriwe, ahubwo kura hiyo modoka hari ugende. Umukobwa atangura kumubwira ati uranyirukanye, urabona yuko takamaro mfise, iyo modoka rero niyo uri kuraza unkangisha, si bisiga iby'abavyeyi, si iby'abavyeyi. Ariko birangira neza na neza umukobwa agumye mubwiza ukuri yuko atoshora kugaruka kubera ko iyo modokari. Subaro nawe yagerageza kwisigura mubwiye ati ahubwo Lex amubwiye ati subirayo, ahubwo ubu n'umusheri wanje n'umukunzi wanje bebe, ahubwo tugende. Uvuze ngo uri umukunzi wanje, je nawe hari ikintu duhuriyeko, ntitwaranye none ijoro ryose. Ariko Lex ariko aramubwira, ariko umukobwa Betty kamubwira yuko niba mwararanye atakintu wigeze ukora wumva n'umukunzi wawe gute. Ariko bivanye nuko Lex atakintu n'akimwe yigeze akora, umusore yari yamuhanuye ngo uraza kuraba ukuntu wokora umuti bigenze fresh ku birangira atakintu akoze. Noneho ubwo musaza we abaraje kumutora, maze birangira Betty yemeye yuko musaza we amutora, hanyuma bakagenda. Amubwira ati bye bye, maze Subaro amubwira ati warakoze kuba waramunchongiye, tuzokongera kuvugana. Ari Betty nawe kamubwira ati bye bye, tuzosubira kuyoni munsi. Subaro akamubwira ati bro warakoze, waragize neza kunchongira sister wanje, we tuzosubira poa poa.
birangira Rex atakintu akoze. Ariko ku yindi nshuro naho tubona Betty azanye inkoni maze ayikubita Rex. Rex yari atangaye cyane kubona amukubise inkoni, amubwiye ati mbabarira sinenzi ko ari wewe, nagira ngo n'ubundi muntu mbabarire. Ubwo Betty yari arasaba imbabazi, umusore nawe akamubwira ati okay sawa nta kibazo, ariko n'ubundi munsi ntuzoze gukubita umuntu utazi, urabona ibyo warunkoreye. Kumbe umusore yari yatangaye kubona ko ari Betty amukubise. Ubwo Betty nawe akagenda kuko bariko barakina gakino, kumbe wari umukino. Ati mama hera yanje rero wabonye ko nagutsinze, sinakubwiye yuko ndi umukubite kandi atakintu na kimwe ari bungire, mama faranga yanje. Ubwo yamuhereje amafaranga, aramuhereza arayaharura, ati mpa nayo yose, uzi ko je nayatsindiye ugomba kuyagumya yose, kandi wabonye ko nayatsindiye. Okay sawa wayatsindiye twara, ariko nanje ndazi yuko nza kugutsinda, umuntu wese aza kuhaca ndaza kumukubita inkoni. Ubwo nawe haciye uwundi ni Silba haciye abaramukubise inkoni, ati mbabarira nagira ngo n'umugenzi wanje, sinari nabonye ko ari mwebwe, urambabarira. Uraza gukubita inkoni umuntu utazi, ubona ari umukino je turiko turakina je na wewe, ubona umuntu wese arengana umukubita inkoni. Oya n'ukuri ndakwinginze mbabarire. Silba yakoze mu mugongo araba yuko ashobora kuba yanakomeretsa, amubwira ati sawa ndakubabariye, ariko n'uwundi munsi uze ukubita umuntu utazi. Umukobwa yarishimye ko amubabariye, kumbe Silba nawe hitanye inkoni, nawe aragenda aramukubise inkoni ya mbere ya kabiri, kumbe agira amwirukako inyuma. Ubwo Betty nawe aho yarari yarasetse aratwenga gose. Kumbe ku yindi nshuro rero tubona Betty ari hehe, ari muri alimentation. Mu gihe rero Betty yarahuye na Rex, ubwo batanguye kuganira nk'ibisanzwe. Betty amubwira ati none uba warababaye ku buryo nubu ukimfitiye ishari, urabona ko bijya byari ibintu bisanzwe, yari nka accident. Maze Rex amubwira ati wapi nabwo nkigufitiye ishari, none niba utakifitiye ishari reka basi dutangwe kuganira nk'ibisanzwe, ubone yuko ibyabaye byarenganye ari byo kwibagira. Aka kanya ntabwo bigikenewe yuko twaguma twibuka ibintu byaturenganye. Ubwo bahanye amaboko nk'ibisanzwe, batangura nko kuganira nkuko ari rya mbere bahuye, bagira ko banahanana nimero za telefone, ku buryo Rex yamubwiye ati inzo gutelefona tongere tuze turaganira nk'ibisanzwe. Yamuhaye telefone maze akubitamo nimero yiwe. Betty yayishizemo aseka nkuko umenga nta kintu cigeze kiba ubwa mbere. Ubwo Betty rero byaboneka neza yuko hari umupango bari bapanze na Silba umusaza we, ubwo yaza kumutora. Murabibuka ukuntu byagenze aje kumutora. Ariko ku yindi nshuro rero tubona Rex ahuye na Betty, ubwo baganira nk'ibisanzwe, ati umeze neza, je meze neza ndashima, nawe bipanze gute? Ubwo bariko baraganira nk'ibisanzwe. Ubwo Rex yamubwiye yuko yimutse. Betty aratangara kumva yuko yimutse, yamubwiye ati wimukiye hehe? Ubwo umusore amubwira yuko yimukiye ngaha hafi nyene aho muri ako karere. Betty byaramutangaje cyane kubera ko atari azi yuko Rex yimutse ava aho yarasanzwe aba, kubera ko murayibuka yuko ataba ahantu heza cyane. Ubwo bari nk'ibisanzwe bongera kugira ubugenzi, amubwira ati nzokongera kuraba ndagusuhuze, sinzi basi niba hari ahantu wobugiye tukagenda turaganira. Ubwo umusore yaramwemereye yuko bashobora kuba bagenda baraganira. Umusore bajyana na Betty aho yoba agiye. Windi nshuro rero Betty yarasanzwe ari kumwe na wa mugenzi wiwe umwe bagira ko bakubita inkoni. Betty muribuka yuko yakubise Rex akagenda atanico bimubwiye. Umukobwa nawe akaba yakubise Silba. None umukobwa amutangwa kumubwira ati kumbe mwari muzinanye, mwaragiye muragendana. Amubwira ati twarakinye gakino hanyuma dukubitana inkoni, tubakubita inkoni, kumbe we wari usanzwe uzinanye, wari umugenzi wawe. Ubwo Rex no mugenzi wiwe nawe tangura kumubwira ati aba rero niko basanzwe bameze, baragenda bangaho gakino dukino bakubita abantu bose baciye mwibarabara. Dikumbe mwaradukubise mu dukubita mwabiteguye. Ubwo bariko baraganira nyene, abasore batangura kumubwira ati genda wugare hajya kugira ngo natwe dushobore kubihora. Ubwo baragiye maze bugara aho hantu hari kuri tere ya basket. Ubwo umusore amubwira ati muze ngaha rero tubacape rero inkoni nkuko namwe mwadukubise, mwahora mubigira mwibarabara muzi ko tutazobakubita. Ubwo Betty amubwira ati
nari nzi yuko wambabariye kubera ko wambwiye yuko umbabariye, none nk'ubu uracavyibuka ivyo wabihojeje ati canga ahubwo tubakubite namwe tubiyusure ko tubereke yuko ivyo mwakoze ari bibi. Ubwo ku yindi nshuro naho tubona Betty ariko arashwana n'uwundi musore, ubwo amubwiye ati ntabwo ushobora kuva ngaha utogeje ivyombo ugende ngo udakoze igikorwa na kimwe muhira. Ubwo Sibaro nawe amubwiye ati we petit frere, ubu uragenda atari ikintu na kimwe ukoze, ugomba kubimwunganako nkuko nawe atakintu na kimwe ushoboye. Ubwo Betty yatanguye guhozwa na musaza amubwiye ati okay sawa reka ivyo tubyihorere. Ubwo rero atangura kumupresenta amubwiye ati nkuko wari wabimbwiye yuko ukeneye umwigisha wa matematike, ubu nakuzaniye rero umwigisha mushasha. Ubu n'umwigisha azohora kwigisha buri kimwe cyose, muzohore musangira ivyigwa kandi ndabizi neza yuko uzovyiga bikagenda neza. Wari wambwiye yuko ari umwigisha ushobora kuba yakwigisha kuko musanzwe munazinanye. Ubwo Silibara atangura kumupresenta nk'ibisanzwe amubwiye ati ubu ni Betty ni mutoyi wanje akeneye umwigisha wa matematike, rero yarambwiye ko asanzwe kuzi. Ubu rero aka kanya niho hageze kugira ngo mushobore kuba mwatangura ivyigwa. Ariko ku rundi ruhande rero kubera ko bari basanzwe bazinanye, tubona Betty ibara amaze gutangura ivyigwa. Ubwo yaraje kuraba umwigisha mushasha maze amubwira ati ubu rero hari ikintu naguteguriye. Ubwo yamusanze aho yari asanzwe aba kuva kera, maze aragenda amufunga mu maso amubwira yuko hari akantu kaga surprise yamuteguriye. Ubwo aragenda ashitse imbere y'imodokari, umusore amwereka ati iyi ni imodokari naguteguriye nkuko uri umwigisha wanje mwiza. Ubwo amuhereza akamubwira ati akira ahubwo unayinyonge umvirize kuno imeze. Ubwo umusore yaratangaye kubona yuko umukobwa yamuzaniye imodokari, agenda ariruka maze arayuriramo yumvirize kuno imeze. Ubwo barahindura Betty akaja kurivura, umusore nawe kandi akaja kurivura. Ubwo bari bishimiye ivyo Betty ariko aramukorera, ariko Betty yongera kumukora mu modokari amubwira ati ubu rero hari yindi surprise naguteguriye nkuko uri umwigisha wanje twamaze gukundana tugendana cyane. Ubwo yamweretse inzu amubwiye ati iyi nzu rero ni yawe, uzohora uyibamwo, reka buri kimwe cyose uzokora usanzwe uba muri ino nzu. Uno mukobwa yari kamukora surprise. Ubwo ku yindi nshuro naho tubona Betty ariko arigishwa n'uno mwarimu mushasha ari we Relax, bari basanzwe arabagenzi. Kumbe Betty ivyo umwigisha yamwigisha wewe nta nivyo yabarimwo, yarasanzwe yibereye mu vy'urukundo vyiwe. Ubwo atangura kumufinatisha ati we wa mwana we, ntubona yuko turi mu vyigwa aha, turi mu vyigwa nta mwanya wo gufinata. Ariko birangira na Relax nawe kandi yigirishije nkuko ari bisanzwe, batangura gukina udukino nyene baryohewe, udukino tw'urukundo. Betty yari yishimiye urukundo ari kumwe n'uno musore Relax, ariko Relax we yamubwiye ati bana yacu tureka ibintu nk'ivyo tubanze twige. Tubona kandi uno mukobwa ariko ariyumvira twiwe, yumva umenga umwigisha wiwe bosomana, ariko ako kanya nyene atangura kumva umenga birabaye nkavyo nyene barasomanye n'uwo yikundira. Kumbe ivyo byari byo umukobwa ariko ariyumvira, ntabwo byari ibintu biriko biraba. Ubwo Zibaro batangura kumucisha amaboko mu maso uti umeze neza, ego meze neza. Kumbe umukobwa ntabwo yari ahari. Sibaro yaguma baza ibibazo uno musore, ariko umusore akishura ibintu umenga ntibitahuritse. Kuti ko numva umenga ivyo uri kuranyishura ntabwo bitahuritse. Ati tuzogenda tuvyigana ko buke buke azotinda abimenyera. Ndabizi neza yuko matematike si ikintu kigoye cyane kuri jewe ko asanzwe anzwe. Ariko hari ibibazo Sibaro yamubaza, ariko umusore bikarangira ashoboye kwiga cyangwa amubwira ati tuzoza turavyigira hamwe, ndabizi neza yuko bizogenda neza. Ariko birangira Sibaro abonye neza yuko atabo ari umwigisha mwiza, ahubwo ari systeme bashoboye gukina kugira ngo bazohore bikorera ivyabo. Maze Sibaro amubwira ati we ntabwo uri umwigisha mwiza, ahubwo nugende ureke guma untanesha n'umwanya, kumbe ushobora kuba ari ibintu mwateguye. Ubwo Betty nawe akamubwira yuko atakintu na kimwe kiri hagati ya nawe, ariko arakantu kaga systeme bateguye kugira ngo bashobore kugira urukundo rwabo ruzohore rugenda neza. Birangira umusore yirukanwe. Uno mukobwa yari yagiye gutemberera Relax. Ubwo Betty yarakunda cyane Relax, bagasangira bakishimana bakaryoherwa, ariko ku muhungu ntabwo byari bimworoheye na gatoyi
kubera ko urazi neza yuko Sibaro yari yaramwankiye yuko agendana n'umukobwa Betty, ko uno mukobwa yari asanzwe ari no mu bibazo. Uwo munsi nyene nibwo baza kumutora, ubwo Sibaro yazanana n'aba bodyguard biwe bagatangura kwataka uno musore. Ubwo baramukubise cyane bimwe biteye ubwoba, kubera ko ibyo bariko barafungura bariko banwa ubuyi birangira nabwo babumusheshe ko. Uno musore yarababaye cyane kubona yuko ariko aratakwa. Sibaro amubwira ati ndaguhaye gasupo yanyu, nyuma nakubwiye yuko ugendera kure y'umukobwa wanje mushiki wanje, none ibyo nakubwiye byose nta na kimwe wigeze wumva, umenga ntiwumva. Nyimba udashobora kubihagarika rero ndiyemeje neza yuko ngiye kukugirira nabi, kandi byenga byakunda uzoba mubi. Umusore rero akaba yari yasanzwe ari mu bibazo, kumva yuko amategeko bariko baramubwira atayagiriye ko ashobora kugirirwa nabi, ariko bivaye n'ukuntu umusore yari yababaye cyane nta n'ikintu na kimwe yashoboye kwishyuramwo. Ariko Sibaro abwira aba bodyguard biwe ati ngo twigire kazima mission twayirangije. Umukobwa nawe ati cangaha dutahe muhira, nimba utumva yuko ushobora kutagenana n'uno musore imenye ko uzotegezwa kugirirwa nabi. Ku munsi wakurikiyeho naho no mukobwa yumva yuko adashobora kubaho atari kumwe na Relax. Ubwo Relax yamuturutse inyuma maze aramubaza ati umezerewe gute, yagiye kumukora ku itama. Ubwo Relax amubwira yuko yabyimbiwe ameze nabi cyane, ariko umukobwa yabandanije kugenda ngo yongere kumukorako, ariko Relax aramubwira ati we ntubona ko merewe nabi. Ubwo umukobwa yatanguye kumuhereza amafaranga, amubwira ati akira n'amafaranga rero ugende urondere passport. Ubwo umaze kuyironka nibwo tushobora kwiga ukuntu dushobora kubaho. Je nawe urazi ko ndagukunda cyane, nimba abavyeyi canke mukuru wanje musaza wanje adashobora kwemera yuko je nawe dukundana, ariko ndabizi neza ko ndagukunda cyane, kandi ninzira neza yuko atari we azondongora. Rero ntugakasirike canke ugire ikibazo na kimwe, ndabizi neza yuko ndagukunda cyane. Genda urondere iyo passport, hanyuma uyirose duheze twimuke tugende kuba muri Canada. Ndabizi neza yuko ibindi bizoba neza. Rega sibo bazontwara kuba bandazimisha yuko ntegezwa gukundana na wewe, ntabwo ari ngombwa mu mutima wanje, siko biri. Je ndagukunda cyane, nzi neza yuko nawe unkunda. Akira n'amafaranga hanyuma ugende urondere iyo passport, nuyironka tuzoheza tumenye gahunda yindi dushobora gupanga. Umusore yaratoye amafaranga maze amubaza ati none kuri passport ndaza kubigenza gute? Maze umukobwa amubwiye ati twamaze kuvugana n'usanzwe abijejwe, haraheza ugendeyo hanyuma muvugane, ibindi byose ndaza kubimenya mu nyuma, turaza kuvugana kuri telefone. Umusore agiye kugenda maze Betty aramubwira ati none uca ugenda uko kweri nta no kunasezeye, ndabume basi n'akabizo. Ubwo aramuhobera. Ubwo amaze kumuhobera Betty arishima ati makabizo nako. Oya, umusore ntabwo yarabyishimiye, ariko aravuga ati ko biri kose reka ndakamuhereza. Ajya kumuha ku itama ritababaye maze birangira amubabaje. Amubwira ati yo mbabarire cyane mpa kuri iryo naryo. Ubwo yamuheretse ku rundi ruhande maze Betty yongera kumusoma no ku rundi ruhande. Amubwira ati bye rero ugende ubikore neza, ndabizi neza ko biza kugenda fresh, ndishima ndi kumwe na wewe. Ubwo ku rundi ruhande naho tubona umugenzi wa Betty, ubwo barahoberanye. Amaze kumva gahunda ziwe zose, ubwo Betty yamubwiye yuko yishimye kuba ari kumwe nawe, ariko ti bimeze gute kuri ngaha? Ati jewe ndi ngaha rero ndiko ndiyumvira ko no bigenza. Ubwo urabibona ubuzima ntabwo bumereye neza, musaza wanje ntabwo yishimye kuba ngenana n'urya musore Relax. Ubwo uwo yarayiko arabwira zigwa kabwira umugenzi maze yamubwira ati none urategekanya iki ko ubona musaza we yabyase? Ubwo Betty amubwira yuko ariko arategekanya yuko umuntu mukobwa uno musore wiwe bagenda muri Canada. Ubwo byaboneka neza ko uno mukobwa nawe amushigikiye mu cyumviro, ariko muri rusangi nta nubwo yaranamushigikiye, ahubwo yaraje kumucunguriye kugira ngo ashobore kujya kubibwira musaza we. Ubwo Betty yamubwiye amajambo yose azi yuko ariko abwira umugenzi wiwe uwo bagendanye, umucuti wiwe, wa wundi uba ufise ushobora kubwira amajambo canke ikintu cyose kibanga akabikubikira, ariko ntabwo byari ko bimeze. Ubwo amaze kumubwira yuko bivanye na gahunda ziwe bateguye yuko bategerezwa kwimuka bakava aho baba hanyuma bakagenda kwibera muri Canada, amubwira yuko n'umusore yamaje kujya kurondera passport. Umukobwa nawe amubwira ati none ko mugiye kugenda
uzokwibuke unyibuke kubera ko ndabizi neza umuntu amaze gushika hariya arahinduka. Ubwo Betty aramubwira ati nubwo abantu bahinduka je sinoguheba ngo ngende nk'uko. Ubwo iwe yarazi ko ariko arabwira, yazi ko abwira umugenzi wiwe kandi baba bahuza cyane. Ariko muri buno buzima si byiza yuko buri kintu cyose cy'umugambi cyangwa ikindi kintu cyose ushobora kuba wagenda ukakibwira abagenzi, ko abagenzi ntabwo bari beza cyane. Ku rundi ruhande naho tubona umusore Relax yari yamaze gupanga utwiwe twose, ubwo passport akaba yari yamaze kuyironka. Ubwo umugenzi we amubwiye ati none urabona ko ari bino bintu ukoze byo kugenda ari byiza. Ubwo umusore amubwira yuko yamaze gupanga kila kitu ko agiye kwibera muri Canada, ati nta bundi buhitamwo bundi sigaranye ni ukugenda nkabana n'umukobwa kubera ko umukobwa ndamukunda cyane. Umuhungu nawe amubwiye ati sawa kuba umukunda ni byiza, ariko ubona gute uzonyibuke. Ubwo baremeranya na Relax yuko azomwibuka, yuko atazigera mwibagira. Amubwira yuko ubuzima nibwagenda neza nawe azoja kurondera ibyangombwa hanyuma akamusangayo. Ubwo akaba ari byo bariko barapanga na Relax. Ariko ku rundi ruhande ntabwo tumenye yuko uno musore ari by'ukuri ko ashobora kuba yabyemera yuko azomubikira ibanga, kuko Relax yamusabye yuko yamubikira ibanga ntamubwire na kimwe yuko ashobora kuba yacitse, ariko byose bikaba byavuye ku mukobwa. Ubwo birangira umusore yigiriye. Ariko aho bari bahagaze Relax ari kumwe n'umukunzi wiwe Betty, ubwo bariko barasezerana bavuga ati none ko wari watevye, mbabarire gato kuba natevye, ariko ndazi yuko tugiye kugenda. Ariko bakiri ngaho bariko baraganira, niho ku ruhande haza imoto iriko Sibaro na bagenzi we inyuma mu modokari. Mwari muzi rero yuko mugiye kugenda, yuko ibintu byose mubikemuye, ariko ntacyo murabona. Ubwo havuyemo wa mugenzi wiwe wa mukobwa na mugenzi wa Relax nyene, kandi kumbe bamwe bawibutaka ari bo arabagenzi, ntabwo bari abagenzi. Niyo bagiye babwira Sibaro ibyabaye byose, bamubwira yuko ategerezwa kwigira yuko bamaze kwipanga n'umukobwa, kumbe bamwe bitwa ko ari abagenzi, ntabwo ari abagenzi. Aba rero akaba ari bo batumye misiyo ya Relax na Betty ipfa. Ati congratulations, waruzi yuko ugiye ariko birangira gahunda zose zihagaze. Ubwo Betty urubanza rukaba rurasivye rwo kujya kure ya musaza we amubuza kwikundanira na Relax, kandi na Relax nawe bikaba birangiriye ngaho. Ubwo gahunda zo kubandanya ibyiwe na Betty bimaze kuboneka yuko uno mugabo Sibaro ari mu musaza wa Betty amwangirije. Ntabwo vyoroshe na gato. Impanuro rero iba irimwo ntuzi ukabwire buri muntu wese programa cyangwa gahunda z'ibintu byawe, kubera ko ushobora kubona ari umuntu mwiza ariko bikarangira ibyawe byose abyangirije. Gahunda zose iyo ushaka kujya hose bikanka, bivanye nuko abantu ba kino gihe ntabwo ari beza cyane. Mbese ino nkuru yoba yagushimishije? Niba yagushimishije kora subscribe kugira ngo n'ikindi gihe cyose tugushiriye ko inkuru shasha uzosheke ubibona. Like, comment, share, byose iyo bimukoze biraduhimbara cyane, kuko bituma tubona aho tuba twahengamye, aho tutakoze bimeze neza, kugira ngo tuhikosoreko maze duhurire no mu bindi bice bizokurikira. Ciao ciao.